nararara mwibarabara n'abana aho nsavye indaro no munsi soho nararejo aho narara hirya y'icyo soho nasubira kurara narara mu myumbati n'abana bane imvura tukaryama aho twaharije tutariko nabura n'ivyo njya nkabura aho njyamika abana buke nkahengera haja mu nyomvyi bariko bavuga wa kibaru nkaca mvyura abana abantu bataratubona aho tuba turyamye. Nuko rero vyari bimeze ku muhingamo kuri uyu wa gatandatu hari mu gihe abarongoye Fondation Mpuhwe bari baramutse baha imfashanyo abakenyezi bashika 200 bagize ibibazo byo gutabwa n'abagabo babo. Abo bakenyezi rero benshi muri bo ngo bahoze baba mwibarabara cyo kimwe n'abana babo. Ubu rero Fondation Mpuhwe ikaba ariyo yitaho ubuzima bwabo. Reka rero twumvirize umukuru wa Fondation Mpuhwe. Nitwa Irankunda Gloria, nkaba ndi fondatrice wa Fondation Mpuhwe. Nishira hamwe rifasha abatishoboye na cyane imfuvyi, abapfakazi n'abamama batawe n'abagabo babo. Naragize umubabaro ntangere mu kubona abamama n'abana babayeho ubuzima bubi cyane. Byarankoze ko kubona abana barara inzara, abana babura ico gufungura, abavyeyi babo bakabura ico kubagaburira. Ubwa mbere sinarinzi ko hariho abamama barara mu barabara, navyo naho ranzi. Rero igihe menya ko hari abamama barara mu barabara byarankoze ku mutima, narababaye cyane kubona umumama arara n'abana babiri mu barabara. Byarankoze ko cavuga ati nukuri sinoguma mpoze, reka ngira ico nkoze ku bwabo. Tumaze gufasha abakenyezi batari bake, benshi bahora mu barabara ubu ntakiri mu barabara, bamazu yabo barasuranya agateka kabo, benshi turabavuza, abandi turabarihira amazuri kwezi. Rero mama batari bake twahaye agatahe, ubu bakora utwabo basuranya agateka kabo. Ego gusa intambanyi tugira nuko abatwitura ni benshi cyane, ariko uburyo dufise si kirenga. Dufise abatwitura badasanzwe hirya no hino mu gihugu hagati, baradutelefona, ariko natwe uburyo dufise ntibudupermeta ko tushobora kubakira bose. Dusavye leta kudushikira ko bino biba nivyoroshe, nta muntu bishobora rumwe. Tunarutera kamo n'umuntu ari we wese ahari hose ahatuye kumugira neza waho hano ari nyene, kuko twese hamwe dukoranye byo kunda. Umwe ahageze akabona umwama arayemi barabara, nagira cyakoze kubwiwe, nagira nimbara nzomurhira. Ndazi ko twese tugiye hamwe, umwe wese akumva ko ategeza kuba umugira neza, wa mutima uri muri Kristo Yesu w'impuwe, umwe wese akawugira. Ko hari ijambo ry'Imana riri mu migani rivuga ngo ngufashe umworo ngo ntazokwigira ngo akena, ngo ariko ngumwirengagiza ngo azogira imivumo nyinshi. Rero nitwe abantu bagira imivumo ku Mana, tuba abantu Imana yishimiye mu gushikira abantu bari mu bibazo. Bamwe muri abo bariko bafashwa na Fondation Mpuhwe aha bashinze intahe. Nitwa Imana Josiane bamukanyosha bita mu gisyo. Ndashimira Fondation Mpuhwe yangiriye neza. Fondation Mpuhwe yantoye ubwa nari mwibarabara kuko sinagira umutahe. Mfise abana 5, papa wabo yarabantanye, ana ujya mwana ari mutamazindwi 3 avutse, ntari bushobore kugenda kurondera. Ndahura n'umuvyeyi asanga aho narindi mvuye gufasha abama 2 ku munsi kugira ngo ushobore kuronka ubufu bw'abana. Arampamagara muhira iwiwe, arambaza ibibazo mfise ndamubwira, aramumutahe ndakora kuva ntanguye gukora. Sinasubiye kurara mwibarabara, nukuvuga nararara mwibarabara n'abana aho nsavye indaro no munsi soho nararejo, aho narara hirya y'icyo soho nasubira kurara. Abana kubigisha byarangora kubera ntadandaza ngo ushobore kubarihira minerevare. Kuva Fondation Mpuhwe itanguye kumfashika mu mutahe, ubu abana bose bari ku ishure. Ndashimira Fondation Mpuhwe kandi iradufasha amakaye.
abana bakiga bitatugoye kuko ntivyari vyoroshe cyane ku kibazo c'amakaye, ariko Imana yarabikoze baraduha amakaye. Umwana agwaye ukamubwira ati ndagwaje, fondasiyo Mpuhwe n'ukuri tuba hafi bakatuvuriza abana. Byaratugora cyane abana ukaca usanga bahishiye imishatsi kubera amikoro make. Nukuri ubu nkujya yari yasa n'uwabyimbye amatama, ariko kubera munkurikiranira ubu urabona n'umwana mwiza asa neza. Karendera mwibarabara. Fondasiyo Mpuhwe ifasha neza, irangaburira ubu ndiga ku ishuri bumeze neza. Ndishimiye Fondasiyo Mpuhwe nanje ko nzomera nka Fondasiyo Mpuhwe, nzoze ndafasha abandi Fondasiyo Mpuhwe. Jewe nitwa Nahayo Odette. Jewe ndi umwe mu bagore twari mwibarabara. Je natwaye inda nkora akazi ko mu nzu, hama ubuzima burangora. Uwambyaye ko uwo mwana yamwihakanye, twaba mu buzima bwo kurara aho tugeze, twarara mw'ishamba. Imvura ikagwa ntacyo twaba dufise dufungura, ntitwaronka ingene tuvuza abana. Hama umuvyeyi wo muri Fondasiyo Mpuhwe aradutora aho twari, aratubaza catubwira ati je ndashobora kubafasha nkaza ndabarihira inzu. Ubu turihiye ikiringo c'umwaka. Ko mumbona nambaye ibirato, impuzu, uko ndi kose ni Fondasiyo Mpuhwe yanyambitse. N'umwana wanje fise muri ino ndwi nyene yaragwaye, n'ubu aracagwaye afise ibintu bivyimbye mu muhogo. Banyandikiye ko bazomwopera ariko aramuvuza. Ni kubwa Fondasiyo Mpuhwe, shimira Imana. Nukuri muratubaye hafi, muri abavyeyi bacu. Fondasiyo Mpuhwe ibandanye itera imbere idufasha. Nukuri ubuzima bwo kuba mw'ishamba, uba mw'ibarabara uzerera, nukuri buraruhisha. Twebwe twari tugeze ahantu tuvugishije duca turira, ariko ubu Imana nyene ikiradufasha. Basi ubu hari igihe gacamwe nyene ugatwenga. Ndashimiye rero Fondasiyo Mpuhwe, mubandanye mugirirwa neza. Imana namwe babemwo kandi namwe bagiriye neza. Murakoze. Nitwa Kami ka muntu Godasi. Fondasiyo Mpuhwe akagene yankuye mwibarabara. Je narara mu myumbati n'abana bane, imvura tukaryama aho twahari igihe tutanabura n'ivyo ndya, nkabura aho ndyamika abana. Bukeye nkahengera haja mu nyomvyi bariko bavuga wa kibaru, nkaca mvyura abana, abantu bataratubona aho tuba turyamye. Gutyo ndabiba muko nyene haragera igihe abana baravuga ati ma none ga ma tuze tubigenze gute? Ndavuga ati jaka mavi dusenge Imana izotugirira neza. Turaguma ngaho mu iyo myumbati narayibaye mu hafi nk'amezi angahe abiri n'abana. Guteka ndoze twoneka nkaduteka muri nyagasafuriya tukarara duheze. Turaye duheze bukeye nkasubira nkarondera. Gutyo Imana icirakoresha. Uwo muvyeyi acaradutora, antoya acaranjana muhiri wiwe, aranyambika, ndambara n'abana arabambika, baraberwa. Cayongera turihira n'inzu, n'ubu niwandihira nukuri Fondasiyo Mpuhwe nukuri iguma ituba hafi. Je nari ngowe nta cofu ca ruguru nari ifise. Kazina kanje ni Ndayize Beatrice. Nk'ubu bahejeje kumpa agatahe, bampaye n'impuzu. Nukuvuga ico nshimira Fondasiyo Mpuhwe, Imana yarayikoresheje nka je no kurinda umupfakazi. Na inzu yari yaransambukiyeko, nari narabuze agensa karinzu, ariko barangiriye neza. Fondasiyo Mpuhwe irafasha, iransakarira inzu. Ubu mba mu nzu isakaye. Hari imvura yaragwa tukabura iyo tuja, ariko ubu ndashimira Imana je n'umuryango wanje turaronka aho turyama. Kandi yarakoze n'ibindi rampa n'undi n'umutahe, nubwo vyagiye bishikanye nugasanga je narahuye n'ikiza, nakura nadandaza inkoko zirahura n'ikiza ziragwara zica zirapfa. Ariko n'ukuri bakomeje kutuba hagufi, ntabwo bigeze badutererekanwa. Kandi mu buryo bwo kubaho barakomeje kwegera abana bakabaha amakaye kuja kw'ishure, baradufasha nyene n'ukuntu kutugaburira. Nukuri baradukora ibintu vyinshi cyane. Aha rero mukamenya ko baronse imfashanyo y'akabahasha karimwo 100 hamwe n'impuzu zo kwambara.